je nibaza ko urukundo ni ikintu kiri vaste cyane ni ikintu kiri vaste en fait ni nka point d'intersection ihari entre abantu canke umuntu bivana genre nico abantu bahuriye ko canke en fait ni sinzi en fait kiri vaste umuntu ashobora kugisigura ukaca utangura kugira ibintu vya zimza ariko umwana kabisa nawe ukayibona ugasanga vyabaye ngombwa kabisa arakubwiye ko agukunda like we nkawo vyifatamo gute reka dufate kari watanguye gutera intambwe ya mbere we nkawo vyakira en fait nijo nariko ndasigura si umuntu ankunda nanje nkamukunda namwe entre vous murabibona yuko nyene hayo akantu mugabo kuri jewe sinzi nk'abandi ndumva yuko notera intambwe ubwa mbere atarabivuga ufite banayo. Yes, my people, how are you? Me, I'm so good, I'm so fresh. Meznez, ku mazina yiwanje nyitwa Pastor Nahimana canke nyite Timote, unyite Israel hanga ry'Imana, nyita Young D, ayo yose n'amazina yiwanje. Subiye kubaramutsa. Ye muriko murakurikirana ni White Vision TV, television en ligne. Television vy'ukuri haba hariho ukwisanzura, ukuba wumva ko ufise vibe. Tunashimira cyane abantu mwese mumaze kuba mukora sabone cyangwa subscribe. Tumirira wewe uri kuraturaba utarakora sabone cyangwa subscribe, making sure ko tugiye kuba tubana muri show zose zigiye kuba ziba muri ambiance z'umunezero. Banze ukore sabone cyangwa subscribe mu rurimi rw'icyongereza guce dukomeze tubana. Iyi muri ko murakurikirana ni White Vision TV. Ushobora kudukurikirana ku ma platform yacu yariyo yose kuri IG cyangwa Instagram cyangwa Facebook cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook andikamwe White Vision TV. Gucho ukole follow cyangwa suivre mu rurimi rw'igifaransa gucho tubandanye tubana mu bintu vyose cyangwa mu actualité yose tuba turiko turakora. Behind camera ni mwite umusaza cyangwa umwitwe PRF cyangwa parfait. Ayo sinayo mazina yiwe shime cyane shimira n'Imana kutuba turi mu ntango z'umwaka ubona ko twaherukana mu mpera z'umwaka wa 2023 tunashimira Imana yuko vyagenze neza. Shima Imana ko hari aho hamwe twavuye n'ahandi twashitse ivyo byose ndabikengurukira Imana. Shima cyane rero ko ngiye kuba ngaragara ubwa mbere mu masanamu nk'uyu mwaka wa 2024. Shimira cyane abantu twabanye neza mu mwaka uheze wa 2023 guco nkishima cyane ko tuba tubana mu buryohe. Uyu munsi rero tugiye kuba dukora na bamwe tuba twegeranye canke mu buzima busanzwe ibintu tuba dukunda canke tuba tuvuga tuba twinjira mu nkuru z'urukundo canke ambiance love canke love story. Ivyo byose mwe mwumve ko tugiye kwanagamwo ikiziba cy'umunezero wavyo guco tubandanye twubaka industry. Kuri micro ya mbere ni je Pastor Nahimana ariko mfise abatumire canke abandi tugiye kuba tubana kuri deba runaka. Reka sabe rero umwe abanze atwidondore guco tumenyane. Turahera iburyo bw'iwanje tumubaze izina guco anatubwira ingene yumva vibe niki. Okay. Hi guys, I'm Lamuiza Baby. Nijo benshi banzi ko ariko amazina yanje kuri ni Iradukunda Belize. Ndishimye cyane gukorana na Pastor Parfait. Cyane numva ko tuba tugiye kubana uwa mbere ni Belize. Twibutsa neza ko yari TV online yitwa White Vision TV. Making sure ko amaze gukora sabone, please making sure ko amaze kubona sabone ukole like share and comment gucyo tubandanye duterana imbere. Ibubafu bw'iwanje fise abantu babiri, fise umukobwa ameze neza, fise n'umutipe ameze neza. Ubona ko uyu mwaka kabisa baba ariko baratuma twifiringa neza tugiye kuba tubana. Nawe reka ndakwakira. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Hama Jenny Karen. Mazina yose Jessica Karen. Hama nishimye kwandi mutumira ngaho. Hello guys, jewe ni Irangabiye Eddie Fleury. Niteka kuba ndinga kuri White Vision TV. Murakoze cyane Eddie. Cyukuri n'umunezero namwe yo gukorana namwe. Sabe cyane tuze turakoresha kaje kari hejuru guco abariko baradukurikirana babandanye batwumva neza. Uyu munsi rero niteka yo kuba ndi kumwe n'abatumire, turi kumwe n'abatumire batatu, turi kumwe na Fleury, turi kumwe na Belize, turi kumwe na Karen. Urumva ko ari ibintu biba biryoshe
ibaze turi kumwe turi batatu ufise inkumi zibiri turi n'imisore ibiri nk'uyu mwaka tugiye kuba tujya show bagenzi ndumva nishimye à droite à gauche ufise abantu na jewe myself ufise abantu nishimiye rero ko namwe tubana namwe mu buri gihe mwe mudukurikirana muri mu gihugu bari hanze y'igihugu Australia Canada Etats-Unis abari mu bihugu by'abarabu ndabazi bose ndabaramutse cyane saluti kabisa aho bamuri hose uyu munsi rero ngo tugiye kuba tuvugana iki uyu munsi tugiye kuba twugura biri official ibijanye n'urukundo benshi barabumva ngo urukundo ariko urukundo d'abord urukundo niki to making neza sense cyangwa sense y'urukundo cha means y'urukundo qu'est-ce que urukundo niki mu rukundo habamwe biki ryari haba urukundo guco hama dukore development nabana batumire biwanje je nkaje urukundo ndumva ko novuga ko byinshi ariko reka mpere kwa Fleury atubwire vy'ukuri urukundo kubgawe wumvise urukundo utahura iki guco udusigurire mu majambo make urukundo kuko urukundo kubisanzwe ni ikintu kiri vast ariko kugira tubanze twumvishe nawe ariko aradukurikirana ce que c'est l'amour ubanze twumvishe urukundo niki ijambo ni gwawe. Merci beaucoup murakoze kwijambo mu mai hama je nibaza ko urukundo ni ikintu kiri vast cyane ni ikintu kiri vast en fait ni nka point d'intersection ihari entre abantu canke umuntu bivana genre nico abantu bahuriye ko canke en fait ni sinzi en fait kiri vaste umuntu ashobora kugisigura mugabo urukundo ni c'est une façon d'aimer les gens canke une personne. Urakoze cyane urumva ko aba c'est une façon d'aimer ou bien à aimer une personne urumva ko ni nyifato ishobora kumva ko canke ivyiyumvo ushobora kumva ko ushobora gukunda uyundi muntu ariko tuvyemeranye neza hano twavuga urukundo cyangwa gukunda umuntu ntituvyitanye nahisigeze ugasanga homme femme non tuvuga urukundo entre les deux personnes qui a des sexes différents kubyumva reka tugende kwa Karen nawe tubwire vy'ukuri bavuze urukundo Karen urukundo wumva iki nka urukundo iki wumva iki udutahuze neza nk'ubavuze urukundo wumva iki? Merci jeno urukundo ari urukundo rw'Imana n'urukundo nyine rw'abantu jeno ko nyine mbona bisigura ariko kugira abe urukundo abaho kwiyumva just kumva ko runaka wumva ko wamukunze then ukumva ibintu bigukurura muri wewe kumwegera bya hato na hato kumva ko mwobana kenshi kuguma nka wenyine kugira wumve vy'ukuri ngo habaye urukundo wiyumva gute nyene wosigura urukundo kumva nyene ukabitahuza umuntu vy'ukuri Shaje n'ukuri tubona ukuntu nabisigura nyene gukunda umuntu kumva nyene uramukunze nyene bitangura nyene ubugenzi bwa hato na hato hama après kwera nyene wa musanzwe nyene muguma mugendana cyane muvugana nyene ibintu biratewa nyene bikaza urukundo nyene rugakomera usanga nyene misanze mu bintu mu rundi rukundo nje byo mbona byamavuga. Ishimire cyane Karel insiguro y'urukundo ayihaye no kumva ko ari kumenyerana n'umuntu ivyara ubucuti cyangwa ubugenzi bikavamo ibintu bikomeye muri make nivyo ashatse kuvuga. Reka tugende kwa Berize nawe aduhe ubusobanuro bw'urukundo guco nanje barangaruka ko nabone bambaze kuko nanje fise umutima fise umubiri fise iki then nemereye gukunda guco tubanze twumve ko vy'ukuri umwe wese ateza kumva vy'ukuri ubusobanuro bukwiye bw'urukundo. Reka tugende kwa Berize bavuze urukundo we wumviki? Bon merci kumbaza hama bavuze urukundo uko jewe ndavyiyumvamo canke numva no bisigura uvuze urukundo ubundi urukundo tugiye kubisigura urukundo n'urukundo kubganje urukundo uko ndarubona bon nuku ubwa mbere urukundo ruhera mu bugenzi uko ugenda uraba umugenzi dufate kubganje
uko ugenda urambera umugenzi niko ngenda ndawukunda ça dépend ivyo ugenda uramfasha ivyo ngenda ndagufasha donc nibaza ko uko iwanje no bivuga urukundo ni gufashanya kwitanaho niko numva nabisigura urukundo. Wow, ndishimye cyane ko nanje ngiye kuba numva ubu biriko biraza vraiment ndiko ndumva izindi poa canke imbaraga canke izindi nguvu z'urukundo. Beriza yasiguye ko urukundo yunganiye Karere yavuze ati ko bitangurira mu bugenzi gucyo bikagenda bikunda bitera imbere bitera intambwe. Beriza kantu yongeye ko nyimba mwakumvise neza yavuze ati urukundo no gufashanya then nukwitana nivyo ankorera nanje nivyo ndamukorera gucyo tugisanga twese urukundo icarico. Urumva ko urukundo vy'ukuri ikintu cambere cyonyene twokumva ko urukundo ubwa mbere aho rutangurira mu bugenzi. Urumva ko nanje ndiko nzana ubusobanuro bukwiye bw'urukundo. Hama kandi habaze kubaho ubugenzi ni vya bindi Beriza yaje kuvuga habaho ico bitwa transitivity. Hari ico ngukorera, hari ico nkorera gucyo nkagaruka hahandi Karere yavuga yo kwegerana bikaba ngombwa yuko habaho kwegerana kumva ko ivyaro ubucuti ivyaro ubugenzi vyorenga ubugenzi nkumva vy'ukuri ko shaka kubana namwe shaka kubana n'uwo muntu nkunda. Ariko vy'ukuri uri kuravuga urukundo harabaho cyane wewe utangura kwiyumva gute ko ahantu haba harimo urukundo then ko ari abantu utangura kwiyumva kumva ko umuntu mukunda sometime bivanye n'ibintu agukorera ukumva buke bukari karagukurura ashaka kukwiyegereza. Ariko reka mbaze umwe Fleury we kugira wumve vy'ukuri ku umwana w'umukobwa canke we ubwawe ukumva ko wakunze umuntu bitangura gute we wiyumva biza gute kumva ko vy'ukuri urya muntu turengere vyandi byo kumubwira ati ndagukunda bya love nyene vyandi byo mwibarabara niki ariko kumva ko ufise real love wumva ko imubwira bitangura gute utangura kwiyumva gute hama nkuko abasore anje babivuze tangura mu bugenzi hama ufite ibintu biza bukebuke mugabo iyo ukunda umuntu iyo hari urukundo nyene nyakuri uravyumva nawe nyene muri we uravyumva en fait ayo agatema abafaransa bavuga ngo sentir des papillons dans le ventre. Wowe urumva yuko nyene vyanse nyene urumva yuko si la personne atari ngaho canke si en fait ya besoin yo kuguma ushaka nimba mwahora muganira nimba mwahora ya besoin kumva ushaka présence yiwe aho uri canke kumva yuko nyene en fait tu peux pas gérer urumva biranga en fait uragira adrenaline mwiteye ubwoba sinon yumva ko wakunze vraiment ivyo bintu vraiment kenshi nibibura sinon iyo atari urukundo urumva nke kandi bisanzwe uva naho mara umwaka wose canke une semaine mutavuganye umenga ibintu bisanzwe ari ibintu nyene biri simple mugabo ari urukundo ati vraiment niwo canke isaha canke 30 minutes. Urumva ko wewe kwiyumva cyane ko urukundo k'umwana mukunda canke wari we wese amukunda bitangura kuzamo kumva ko yo mwiyegereza. Urumva ko iyo ni point d'intersection benshi usanga duhurirako kuko nimba ukunda umuntu runaka haba ko mwiyegereza kuvugana kenshi iki ariko kumbure wosanga nka Karere afise ukunda bitahu gasanga yakunze nk'umutipe kabisa ingene areyagisa canke ingene yiyumva bitandukanye nk'ivyo Fleury bitandukanye nko Fleury yiyumva. Karere we kugira wumve nyene ko umuntu mukunda bitangura gute wiyumva gute ivyumvamo gute? Premièrement iyo umufate Mungu akwereka ko akwitayeho ikintu cyose akuba hafi muri byinshi avuga ati Mungu vraiment nawe atangura kumiyumvamo kwera mu mufitanye ubucuti bwa hafi urumva kamanye kumabiza gusanga ye mwakundanye nuko nyene je nuko nyene bisigura nyene akwitaho nawe imyitaho kumbure tuzaza kugaruka kuko ndabona hageze kwitanaho menga ari kandi kantu kakunogeye
nk'isukari wewe turaza kugaruka mu kwitanaho reka mbaze Berize we ukunda nk'umutipe mukamubona ni bya bindi biva muhurira mwara bakavuga ati ajya umutipe n'umubogar iki inyifato yo kumva nyene kumukunda we nkabwa ubyiyumvamo gute wiyumvamo gute ati kujya muntu by'ukuri ndamukunda bon umutipe kugira niyumve ngo ndamukunda urashobora guhura n'umuhungu ukavuga ati vraiment wow araberewe ukamukunda bivanye n'impuzu yambaye canke kirato yambaye canke sinzi uko ameze ati bon shobora kuba nkunda umuhungu afise poitrine umuhungu muremure ata poitrine ni nafise mugabo façon on va dire wingene wiyumva den ingene niyumva kugira wumve ko ujya mutipe wa mukunzi aho wavuze apparence yiwe ingene abagaragara wewe turiko tukubaza nyene kumva nyene ko uwo mwegera ko hoteli intambwe yo kumwegera kumukunda bikuzamo gute uvyumvamo gute ukuntu nomwegera ariko sindabimubwira no jewe hari kuba nkundi umwana okay reka je biri personal maybe uyu munsi nabwo ndi mu rukundo bivanye n'iki ariko jewe yo nakunze umuntu reka mbikubwire fise inzira nyinshi shobora kubicishamwo ndashobora kubera ko tutaba turaba best friend canke kwa tuvye kumwegera je shobora kumwegera like nkamukora ko then nkamubwira ati kugira ncrée contact gusa nkamubwira ati yo you are so beautiful nkamubwira nyene ku mwana w'umukobwa karamutusha mu bwonko canke nkamubwira ati so uraberewe iki gucyo abana b'abakobwa bafise ingene bitwara ashobora kuvuga ati wow jya mutipe akacagira ko ina attention ariko nawe urahuye n'umutipe iki kumva nyene ko kagukuruye santima zibaye we kubgawe bikozamwo gute iki shobora guhura n'umukobwa ukabimubwira n'ivyo mugasaba abakobwa bose batahura ico kimwe ushaka kumubwira ati wow so beautiful mugaga nibisanzwe n'abandi barabimbwira ariko ka merci kabamwo akagenda asize ngo merci guca agenda ariko urazi ko atari abakobwa bose bashobora gusema oyo nawe romo iyo ni cyare kare ubundi munyifato y'abarundi canke y'umuntu wari wese y'umuntu akuvuze ko ivyiza vyari ngombwa yuko umushimira ariko ndiko ndaza nyene hahantu yo kumva kugira wumva uteye intambwe kumva ko umutima wawe uri kuramukwishuza then habaho ashaka kumwegera we bitangura gute basi uvyumvamo gute hari abantu tutagira itiro rega bibaho ugahura n'umuntu kumva ukararura panga mu mutwe stage 1 2 3 ngene wo mwegera we nawe je par exemple rajora kumara nk'ijoro ryose mpanga ntego mugihe nakunze umuntu imagine we nawe bikugendera gute tene ushaka gukunda pa tutaraba bami ico nigikunda pa ubami burahari bugenzi burahari dusanzwe turabajama dusanzwe turabajama bavyoroshe ko ndagerageza kukuyegereza slow by slow kuyegereza bien hama rero munyuma nkazoye kubwira ati you are so handsome nkakubwira ko ndakunda congratulations yuko ari abakobwa bake bashobora gutera intambwe akabwira ko umutipe amukunda nzi neza ko abakobwa bahari numerera abantu muri ko muradukurikira amazi sa nkamwe ya kera mukobwa ukunda umutipe bimubwire rega bibaho ugasanga arabatipe tuba dufise amasono kuntu then ugasanga nakunze umwana bikangora ariko umwana bigasabwa gusa katera intambwe imwe gusa muri kuvyumva agatera intambwe imwe gusa mwijana 99 zose zisigaye nkaca ndazirangiza ntumerera rero abana mwiyumva cyane ko bamukunda batipe ariko bakaba ari gwa rukundo ruri deep apana kuri gwa rukundo ruri materialiste cyangwa materialisme turiko tuvuga kuri gwa rukundo vy'ukuri ruva au fond du cœur then bikaba muri bwa novuga kari bwa bumwe vy'ukuri ukumva ko umutima wawe mu kwishuza ubona ati ujya mutipe araho hamwe yonkura hari naho handi yonshikana gucyo umwana w'umukobwa wumva umukunda bimubwire ariko kandi n'abantu mutaye babwira
hari utugeste twishi soon as possible turazoza tugira ko n'amadeba tugiye kuba twiga cyane ni iki ukorera nk'umutipe ubwira umwereke ko umukunda muri kayo bimubwiye utabimubwiye ushobora gukora izihe geste ushobora kugira iki dufise séance nyinshi by'ukuri tuzogenda twiga ariko kandi reka mbaze kino kibazo by'ukuri Fleury uri umwe mu bajene bameze neza den bariko barava ku myaka yo hasi bariko baraduga nka wewe nk'umukobwa ateye intambwe ya mbere akakubwira ko kagukunda kubgawe wavyakira gute kuko hari kumva umukobwa umengana ibintu bya danje kubivuga ariko ugasanga yagukunze bibaye ngombwa ko abivuga we kubgawe wavyakira gute nurakoze ntama en fait hayo deux cas ya mbere ni mu gihe jewe n'umukobwa twese ducrashinga dukundana mu gato tutabibwirana nko kuri jewe sinzi nk'abandi nko kuri jewe vraiment ndumva yuko je pa ya mbere no ikora avant ko anavyiyumvira kubikora ariko hari ukuntu abatipe usanga natwe twitoza utuntu ugasanga urabona ko umwana ariko arashaka kukwa approachinga cyangwa kukwegera ukaje utangura kwitoza utuntu like mu minsi yaraba hari ibintu byo kugaranako then nizere ko batamujene yitawe bijya kibikora no biriya ntabwo biba biha agaciro umuntu cyangwa value cyangwa valeur umuntu kugara ko yundi utanze cyangwa nubwo wabunzi sinavyiza vya bindi byo kumva kabisa kutashaka kumugarako we nawe ukaje utangura kugira ibintu bya zimza ariko umwana kabisa nawe ukayibona ugasanga byabaye ngombwa kabisa arakubwiye kagukunda like we nkawo vyifatamo gute reka dufate kari watanguye gutera intambwe ya mbere we nkawo byakira en fait nijo nako ndasigura si umumefe ankunda nanje nkamukunda namwe entre vous murabibona yuko nyene hayo akantu mugabo kuri jewe sinzi nk'abandi ndumva yuko notera intambwe ubwa mbere atarabivuga en fait banabibonye deja hama kuri deuxième cas ni mu gihe je ntabibona en fait ntabiha umwanya en fait nta focusinga ku mukobwa mugawe ankunda akabimbwira sérieusement jewe en fait sinibaza yuko je umukobwa uje kambwira ngo urankunda ko noco numva umenga birasaze babona umenga en fait babona umenga je nk'ije ndazita ndabivuga bafita gute ndabona nko kwitesha agaciro mubabariye nko kwitesha agaciro sinumva yuko ari umukobwa yo en fait ndakunda nco nabambwira mutoyi wanje ndakunda ukuntu akoga bigumiza nk'ibintu akakicugumiza mu gushika naho en fait udekoda wewe le mec si la meuf akukunda canke mugabo vraiment jewe umukobwa avuye aje kumbwira ngo edi ndagukunda sishobora gati no way tio ntibibaho d'abord nije l'homme de la situation nigeza kugufocusinga nkavuga ati est-ce que réellement en fait à mérita ico kintu mugabo sinzi mugabo bibaho amasentiment y'abantu aratandukanye mugabo kuri jewe umukobwa uje kumbwira ngo urankunda asha nigipasa icyo bikoze uteye ubwoba Karel nkaho usanga yarafite umugambi ariko urakoze icyo bitwa breaking heart nkaho kabisura inzira yo wigarukirije hafi Karel wewe kubwa reka tuvuge ko wakunze Fleury kiryo jambo ahejeje kuvuga atarivuze wewe umubwira ko mukunda hotel intambwe ya mbere ukamubwira ko mukunda shawa pipe nitufaze ko byaje kuvuga oya je nukuri je umuhungu namukunze ko wayimubwiye ntugeze nukuri je ndavyigumizamo gusa turabagenzi gusa je ndamukwega ku buryo nawo wenyena abwati abana ndagukunda biranse romba ko je ngide kumubwira ndagukunda happy bro urumva ko tubahishiye byinshi cyangwa tubabikiye byinshi then nkanagira aca ndamubaza geste yokoresha ariko tubabikire mu kindi kiganiro like urumva ko n'abajene kaza bitawe ndumva ko nanje novuga byinshi ariko je ku bwanje de ma part umukobwa akongera ko kankunda tu ni ibintu bisanzwe cyane like bisaba gusa kudapfunga umutwe ukamenya ati ninda bimbwiye ukamenya ati type y'urukundo ashaka nuruhe jengezehe shaka gushika he
apana vya bindi byo kumva copain copine ivyo bintu tezo kuba tugira uburyo bwose tutezwa kubirengera kuko nawe kugira gere kuri ka atezwa kubimbwira nuko nanje mba ndi muri kanyene yo kumva ko ndiko ndamwegera canke nka musaza like ndamutse abatipe musaza abakobwa ariko byarangira mukabasaza bikarangira atace mubabwiye like bakarinda kuba batera intambwe hari abantu by'ukuri usanga tuba turi muri stress z'ubuzima dukura just ugasanga turiko turi girazimza abakobwa disi ugasanga twaba twaye urundi ruhande bikaba ngombwa ko batera intambwe jewe ico novuga nuko umwana w'umukobwa ukunda umutipe ku bwanje ubona ko hari ahantu mushaka gushika bimubwire ariko naye mukobwa umenye faso utangura kuyivugamo kora de geste soon as possible izo geste tuzoza tuzigira ko deba hama tubandaye dukora bimwe vy'umwitwarariko kuvyerekeye urukundo deje kwiga urukundo icari cyo twumva ko urukundo ku bwanje ni sentiment iba muri jewe vy'ukuri nkumva ko umutima wanje uri kuranyishuza umuntu uwo muntu vy'ukuri gene no mwegera hama since ko arakajambo kandi kajambo twatwibagiye ku rukundo umwe wese yovuga Belize worenza kiki kuri ivyo tuvuze cyangwa urukundo iki kintu je norenza ko ndanunganira Fleur yavuze yuko umusto aje kumubwira kamukunda bon iyo mera nk'umugarako akavuga ati bon ibasi ntivyogaragara neza nivyo ntiyabesha ntivyogaragara neza me hari gihe bishika umukobwa hari gihe bishika umukobwa yarakwizeye muri bwa bugenzi nyene mwabanamwo muri vya bindi nyene mwafashanya hahandi hose mwabana we ugasanga yafata yuko mukundana ariko muri wewe atari yo ntumbero wari wifitiye donc ari ubu best gusa bisanzwe rero muri ya ntumbero umukobwa avuga ati none umutipe tumaranye hafi 4 ans turabagenzi nta na kimwe atankorera nta na kimwe ntamukorera vraiment umutipe ariko aratinya ariko arogopa kumbwira kankunda umva umukobwa biba byarenze biba byashitse ku ndunduro ategerezwa kubikubwira guys aho uri hose uri kuradukurikirana kuri World Vision TV menya umukobwa hari gihe bishika akarengegwa ararengegwa from niya bikubwira ntuzumufate nabi ntuzoce wogopa ahubwo profita kuko wewe waratinye ya bon nico nokongane by the way rumva ko ceko bwanja ntampaye umuti gusa mpaye pharmacy nebutsa akantu kamwe gute umwana w'umukobwa buri yamushara kubana mu ruko best friend kaba imyaka 4 3 2 right ivyo bibaho mbo reka dufate ko bamwe bibaho kumbure hari abantu dukorwa n'utuntu duto ko bwawe karere worangiza uvuga gute kuri ivyo avuze den cyangwa kandi ka jambo kunganira kujanye n'urukundo kugira turangize tumeze neza tenda munganiye vraiment mugendana 4 ans rumba ama wewe ukaca abari ugenda kumubwira aco kintu kiragoye bro gusa nyene nimbo wamukovyigumizamo kubera ko akatra muri best friend byo nibisanzwe biravana gusa n'abakobwa amahugwa ashaka kuvuga ati ashana kuri je biranse je ngo ndayumubwire ashaka vuge ashaka amipoto biramusha rero gusa jewe toma pa vraiment no kwihangana byo ngumamwo kubera ubwo besto nyene tuba tugendana icyo nsabye nakimuha nawe akama tugafashanya urumva ariko ndongora kumubwira ngo ndagukunda Fleur nawe kubera umugabo yamara umugabo mariwe yategerezwa kuvuga ijambo
ndamushimiye cyane mugabo vraiment ico novuga en fait uvuga 80% y'abahungu bari ku isi yose haje umukobwa akabwira umuhungu ati ndagukunda umuhungu acagira icyo yitwa virilité aca yibona ni kuvuga atanga kumanipula jewe sinkunda bamanipula abantu si vyiza hama mugabo ça dépend ikindi naco igikosa ushaka gusanga muri abesto 4 ans ubona yuko muri proche mugabo atayibona hari ico bitwa tactique de l'amour il faut kwereka uremwereka en fait ni kumenya we nziza ubikoramwe ukabimwereka ati hamwe n'umugica bagati bijya bintu yagize ati bijya bintu Belize yagize nibiki si vyo mu best friend tibijya bintu vraiment ati harimwo akantu comme ça ata kuma gufocusinga buke fara kugira ati je walayi ndagukunda nivuga umutamwe urukundo rumwica umutamwe keya ugati tibi bintu ni ego gati ibintu kwe nibisazi sino je icumanura kuga bose mwe kumadukura kuri White Vision TV sinzi mwe savise point de vue iwe mugabo jewe vraiment urumukoga yiyubaha peu importe umumeko ari ashaka ari offset ashaka ari breezy niko muranyuma ashaka ari inde umukunda ntuzimubwira kuko dufise ukuntu abahungu baremwe n'ukuntu abakobwa baremwe ubimubwiye gati ti wa mukobwa ati beje ti mimi ayishe no kwiga ati rya mukobwa je yaramfiriye usanga ugasanga mwe kwa muri compatible mwe gukunda bikagenda neza mugabo kakantu ko kwiyemera ko kwiyumva kamuje ngo byose bibafuti ni kuvuga we mutemwo keya mutemwo ngo rukundo yumva umenga ashira baye gwinshi amaze uvuga ati asha umugore n'uyu murakoze urumva ko Fleury aba arangije na zino manuro ngo yo kumva kutomubwira ko mukunda ariko mba numva ko jewe ubwanje ko ndavyumva inzira byose vyocamwo kesa so gutera intambwe nko kumubwira ko ndamukunda kesa so nawe ashobora kubikora ashobora kumubwira vy'ukuri aho mpagaze hama urumva ko tuba turiko turavuga ibintu vya keya soon as possible ivyo tuzodevelopa nizere ko tuzobica mu mizi nyavyo ariko reka tube turangize ngaha ariko nshimire cyane abantu batumire cyane tugara dutanguranye umwaka nshimire cyane Belize ndagushimiye cyane Pastor Net ndagushimiye cyane ndagusabe wipfurize nk'umwaka mushasha nk'abantu 3 4 cyangwa 5 then kugira twinjiye muri vibe y'umwaka ushore kubabwira ati vy'ukuri ndabifurije umwaka mwiza vy'ukuri ndumva ko mwambere abantu beza ndashaka ko tuba tubana no mu mwabona buzima bwa uno mwaka 2024 abantu 3 4 nkaca nk'abakuzamwe bose wifuza umwaka mushasha bon wa mbere ni nka papa wanje ndamushimiye cyane kandi ndamwipfuriza n'umwaka mushasha ma grande sœur Erika Mugisha ndamushimiye cyane kandi meilleur vœu nawe ma best friend ikuze Marie Destinée Shanice reka ndakwipfurize umwaka mwiza twabanye neza mu mwaka wa 2023 may God bless you kana ndagushimiye urakoze cyane urumva ko nanje tuba tugiye kuba tubana nanje sinzi katanyipfurije umwaka mushasha nizere ko muri aba 5 ntarimwo dene bibaho ariko wavuze bose ahugira umbwire ko utari mu rukundo uramwibagiye cyangwa yimubwiye inbox wapi narukundo ndimo bose baravuze ngo ya okay merci beaucoup kumbure narukundo rurimo Karel nawe jambo ni gwawe 5 3 2 ariko nabivurize n'umwaka mushaje nako ariko ranaryohewe zanga giye kuvuga guhera ku muzi hase gushika jambo ni gwawe jamais que gutwenga hamaje cyambere premièrement vraiment shimira ababyeyi banje ndabipfuriza n'umwaka mwiza mwaka mushasha bawuronke nk'ibyiza gusa hama wa kabiri umubesto wanje Lenda hama nkaba nifuriza umukunzi wanje Ton d'hiver Raoul
kandi ahari hose ndamukunda cyane nta bindi urakoze nawe merci mwaka mwiza nanje kanifuriza umwaka mushasha abavyeyi banje meilleur vœu. I wish you a blessing upon blessing. Hama to my best friend ari mu Rwanda Latif ahaye avyumve meilleur vœu à toi aussi. Hama rero kuanywa rero sasa wa muntu banyuma pe no mushyo yabita umushyo ashitangifuriza amahera menshi cyane vraiment tini n'umugenzi n'umuhanuzi tiwa Darlene Savage ahari hose avyumve ndamwifuriza amahera no gutera imbere ego ngo arasiga inyama murakoze. nishimiye cyane ko kuba ndabakiriye ariko nanje hariya ntabwo bwagaragare kuri kamera na rimwe muri 2023 ariko nishimiye cyane ku bantu bose twabanye muri 2023 ndabifuriza umwaka mushasha then ku bantu mwamaze gukora sabone ufite nimero yanje nyandikire inbox uza kuba uwa mbere banze ndamukorera umwaka mushasha kabisa ndabona ko Imana yabikoze nza kuba ndonka kantu then Imana kabisa umuntu za kubakurikirana kino kiganiro ubwa mbere anyandikire inbox uza kuba afite nimero yiwanje anyandikire inbox kandi ahita mpanara imikashi yiwe everywhere aza kuba ari hose ndamukorera kantu ariko kandi nipfuriza umwaka mushasha kubona bibwiye nshije kuri apel cyangwa inbox specially ku bavyeyi biwanje wherever you are. I'm so love and like you aho muri hose. Ndabaramutsa kandi cyane mwakoze ibikorwa bikomeye no umwaka kabisa tutabanye igihe kinini aho umwaka wose ku minsi 365 ata minsi 20 twabanye niruka nkora gucyo biba ngomba ko muba munansengera. Merci beaucoup ama mama, merci infiniment ndumva tacho novuga. Merci cyane ku muhungu w'iwanje Swaga cyangwa Ndorikoze Regis nuwo mbwira gusubira gutora nuwo subira inyuma y'imyaka 3 nkumva ko nogira ubundi muntu ntora ndumva ko muri batanu ba mbere shobora no kugira uwa mbere. Merci beaucoup PRF, merci twabanye neza. Merci beaucoup kuri famille yiwanje yose ndabifuza n'umwaka mushasha ariko kandi nipfuriza umwaka mushasha we washatse kunyegera ntivyabaho kubw'impamvu runaka canke Imana itabikunze vyose bibaho habaho kimwe akaho bibiri then nizera ko uyu mwaka tugiye kuba tuganira mu buryo bwagutse. Wewe umaze kubokora sabone nukuri ndakwishimiye cyane. Merci beaucoup, merci atakene numva ko twasezera abantu batipi bacu abantu bose ariko aradukurikirana. Merci beaucoup, Imana bahezagire. Yari Pasteur Nahimana kuri micro. Nije nari kumwe nano batumire twari kumwe na Belize nari kumwe na Karen nari kumwe na Fleury bose ndabifuriza umwaka mushasha. Urabona ko abantu ivy'ukuri kubashira muri team ntoba nta ruhombo rurimwo. Nize ko ari abantu tugiye kuba dusangira ijambo tugasangira kabisa nagahiye tugasangira n'umusaruro then nkabishimira cyane. Dushimire cyane ku bantu mwese mudukurikana aho muba muri hose. Imana ibahaze amafaranga mu mufuko yanyu. Imana ibahe imihezagiro. God bless you. Ciao ciao.